No munsi numva ari Akanyamuneza aho mu mashure 48 havuye mu ishure rimwe rikaronswa intebe z'akarorero, intebe twaheruka kera. Novuga nti reka dushimire Ishirahamwe Madyco ryo ryiyumviriye kuri iri shure shingiro rya Gihinga n'ubukene bari basanzwe bafise, bakavuga bati reka abantu tuhashike tubashikirize iyi ngabanwa y'intebe ni mu bampera amashi. Turakengurukiye cyane iri shirahamwe kuko mu mashuri turatubona amashirahamwe ajya gufasha amashure, ariko ni bake biyumvira gufasha ku rwego rw'intebe. Mwebwe mwiyumvire gufasha ku rwego rw'intebe, kandi munaduhereza n'intebe zikomeye zisumba n'intebe turonka zivuye muri ministeri. Iyo rero ni iteka kandi murandikishije nk'uko mwashize Imana imbere, murandikishije. Nibaza ko urugwaruka ruri hano niyo mihezagiro mutwaye, kuko abavyeyi bari ngaha ugwaruka twese turi hano twashimiye ingabire nimihezagiro kandi tubahaye, iyo mwakuye mwongere muronke kugira ngo muyumvire n'ahandi. Mwahamagariye abajene, mwahamagariye twese yuko umuntu wese ashoboye, ntagire umuntu azovuga ko adashoboye. Muco ushoboye nubwire ico ufashije igihugu. Twebwe natwe twaragize ico dushoboye, turafasha igihugu mu kuduterera izi ntebe. Turabashimiye cyane rwose, turabakengurukiye nitwumva ingene twobivuga. Rero nk'uko umuyobozi yabishikirije, murabona ko iri shure rifise ikibazo, nta miryango, nta madirisha. Ngerageza gusoma hano nabonye ivyanditseko, nejo mukabona bikunda murongera mutwiyumvireko. Turafise amashure menshi afise ibibazo, ariko ko mwashimye gukora ngaha, nejo murongera muhiyumvireko ico mudufasha. Nimwaduha imiryango ibiri tuzokenguruka cyane rwose, kuko izoba ari imiryango y'akarorero. Nimwaduha amadirisha abiri tuzokenguruka. Murabona ko n'ishure atanisima rifise, rikarubuza ibintu byinshi, ariko turashimye cyane rwose. Hari imvukira hano zihora zitanga. Ubu naje ndatangara ku ishuri, basigaye bambara uniforme ari benshi. Kare abana bo ngaha ntibambara uniforme, ariko hari imvukira zagiye zirakora mu byo zironka, zirahereza uniforme abana. Nawe mukoze igikorwa cy'uyu mwaka wa 2023 ushira 2024, muhereje intebe abana bazicara neza. Ico nkengurukira rero abarezi ba hano nuko iri shure riramura abana, kandi abo bana riramuye nibo bana duhora turonka bagenda mu mashuri muri ziya komuru zikorwa muri Ecole d'Excellence. Rero barabaho muri ubwo bukene, mwaba ingene biga, ingene bimeze, nta ntebe bafise. Ariko abana baho iyo bavuye ngaho bagenda ku yandi mashuri, bakunda kuja muri Gisovu ya Mene ya kabiri canke mu Nyamaboko. Ni abana bitaho ivyigwa, bateye imbere cyane. Kandi aha iri shure ni ishure rigizwe n'abana benshi b'abatwa, ariko ntibakunze guheba. Kandi abo bana b'abatwa iyo bize bakamenya biragenda neza. Aha ndibuka naheruka ari umwana w'umutwa, yari mu bantu b'abacuraranzi ku muhisi nyakwigendera Petero Nkuru Nziza, niyo yamagenda kuvugiriza ibikoresho. Yari umwana w'umutwa afise ingabire. Rero abana ba hano barafise ingabire. Ejo nitwaje mu buruhuko mukabona hari igikorwa bofasha, n'abana bakunda ibikorwa, murabatumako mubereke ibyo bakora, kugira nabo bakure bazi ko batazoyama bariko barahabwa, ahubwo nabone bakwiye kurondera mu nguvu zabo. Rero turabakengurukiye cyane rwose, nako novuga nobishima. Ku ntebe twaruka kuronka, leta yaraduhaye intebe 851, mu nyuma iratwongera 250. Ubu hiyongeye ku intebe 40. Ndabona ko urugero turiko turarugenda, kuko ikomine yose yari ikeneye intebe 4,388. Murumva yuko tukifise intambwe, kandi ndibuka yuko n'umugama CNDD-FDD n'imvukira zarongeye ziraterera intebe 100. Rero namwe umugambi mugize kamaza n'ibimenyesha makuru mugize neza, uko ndazi aho baza gutangira iyi nkuru
ko bizagushika kure kugira n'abandi nabone basigaye inyuma biyumvire gufasha amashuri. Rero twovuga yuko leta iri kutitwaho kujya n'ibitabo kiretse umwaka wa gatandatu nahone baronse bikeyi wa gatanu no twoba ku bitabo ari bikeyi ariko turagerageza tukiyungunganya. Ejo ni muva ahantu mwumva bariko baratanga ibitabo cyangwa bashobora gufasha mu bijyanye n'ibitabo muradusabira nahone ibitabo. Ikindi naco iri shure bayumvise ko dibisetere ariko rafise n'ikibazo cy'amatwarete na myendaba. Amatwarete bafise umwanya n'umwanya arashobora kuzura. Oro muri leta basaba yuko twubaka amatwarete vidangeable. Kandi murabona ko abana kera bari abana bake. Ubu abana batera bagwira kubera ubumenyi. Hari n'aho hepfo ariko baraduga ngaha kwigiraho. Rero turakenguke cyane kuba mwatwiyumviye ko mugende mubwire n'abandi yo mwazananye ati twabibonye muraduga mufashe birashoboka. Mwambuze nti Imana mushobora byose yo yabahaye ubuzima ikabaha gukomera yongere bahe kuramba kuri igikorwa cyiza mukoze. Imana izohezagira imiryango yayo yongere hezagira naho mwakuye eka umuntu wese mwavugishije azoronke ingabire yo gukora icyo gikorwa nk'uko mwavuze yuko babashorera baca bagaruka bakabashingira intahe natwe tuzobashingira intahe n'urugwaruka rwacu. Ntambuze tugire amahoro ubumwe ibikorwa n'urukundo mu iterambere. Murakoze.